Kambabaje kuko Rita ntiyari kugenda aramvuga. Oya Rita nahora mbona Rita atarusa kwagira. Yo. Iyi myaka nagendanye na Rita sinarinzi ko afise urusa. Ariko nsubije ubwenge inyuma. Sheri kiraza kugira abagenzi bakenya. Urumva inzu ndayishura umuriyoni. Umwana mfise abana mfise. Ubarihira ku mwaka. Ni 1,600,000. Abaye 2,600,000. Tufata stock. Fisa abayaya n'ababoyi. Abayaya babiri n'ababoyi babiri. Aho. Urumva. Cha wibaza none no bari hiki. Muncamake wo muntu diaspora muvugana ku kwezi ndakoresha miliyoni 3. Reka ndakarwa kugira ngo banze wa n'ikibivuga ubunyene utarakamara. Sibisanzwe ariko kwibaza ko naborewe. Shaka ego. Cameraman irabishino. Uyo. Nguyo nukuri. Ntabwoba nta nikibazo yifitiye. Cyaye. Abayeho unyene nta stress afashonje. Wewe nawe jewe sishonje kuko njya amadolari. Vyuka TV. Turabaramukije bakunzi ba Vyuka TV mumeze neza ndazi ko mumeze neza aho muri hose ndavyizeye n'amahoro natwe tumeze neza turashima Imana kandi turanezerewe ku bw'uno munsi muri studio zacu za Vyuka TV twagendewe n'umukobwa yitahuye antuka uno munsi harasha. Ndabibutse rero ko ari muri cya kiganiro cya Vyuka Tuyage aho tugomba tuyaga utuntu n'utundi dutandukanye. Abatarakora subscribe mukore subscribe, abataragira ama partage muzo muradufasha kugira ama partage kugira ngo ibiganiro bishike kure. Nuko rero muri kumwe na mama Vyuka mu kiganiro Vyuka Tuyage muri studio za Vyuka TV twagendewe n'umukobwa mwiza cyane guhera hasi gushika hejuru. Nibizakoro ndakuramukije rero karibu wibwire uramutse abakunzi ba Vyuka TV hama ibindi tubandanye. Amahoro cyane. Mahoro umeze neza. Ko kazina nitwa Ndayekeje Emmanuela. Nkaba nashimye kuba ndi kumwe namwe mama Vyuka. Karibu cyane Emmanuela. Murakoze. Ikindi naco atavuze asanzwe ari umukinyi w'amafilme. Sorry. Eko sanzwe ndi umukinyi w'amafilme. Muri ndi umukinyi w'amasinema ndakwenza. Vyose umuntu yashavuye ndafise kungenda mutwenza. Umuntu atarumva mu mutwe hameze neza uramugarukana. Ndamugarukana hamushabu. Umuntu akeneye kwikuramwa ama stress uramukuramo stress aragutuma. Ariko ndazimvye. Akorera. Ndazimvye. Arazimvye Manuel. Bari wese ntumako. Aya. Wowe uhamabagwa n'abantu bihagazeko. Bitaho. Kwaye muri Vyuka vraiment. Urabibona akayoga twamuzimanye iyo nzoga yitwa gute babwire? Yitwa oya reka ndabereke. Bereke. Irazimvye vraiment twamuzimanye kandi ndazi waryohewe cyane. Karibu cyane. Yako. Karibu kandi turagwaye ikaze bakunzi ba Vyuka TV mwamaze kumva umuntu turi kumwe ko ari umuntu no stress. Bamwita Emmanuela mwamaze kuvyumva n'ibindi byinshi arakina amafilme arakina amakomedi aragirane n'ibindi bitandukanye. Sasa rero Emmanuela jewe nubwo utabivuze ndazi ko hari iminsi twigeze kubona uri umugenzi wa Rita mwarakinanya mu mafilme byagenze gute muri no minsi nitukubona muri situation na Rita Comedian? Urumva murakoze kumbaza ico kibazo. Rita n'umugenzi wanje kuva kera. Ariko bimaze twakinana muri Zebo TV. Mu nyuma aravayo. Aja kugira ivyiwe na family yiwe. Bivanye n'ukungene ntari family yiwe. Nta kamaro ko nari kuja muri Rita Comedian. Me ankeneye naramufasha.
ariko bose ubu ntimukivugana mwapfuye iki byagenze gute tubwire natwe tuvyumve. Rita turavugana ariko imimenyerano bijya byo kwama turi hafi na hafi nivyo. Hari umuntu yavuze ko Rita wewe mwashwanye kandi mwashwanye cyane. Aravuga ati Rita ikintu bapfa na Emanuela ikintu bapfa cyane ati Rita afise umunwa ndabivuge wewe nawe utari wabivuze. Wewe ubivuga kwiki Rita ko bafise umunwa kandi Rita wewe ngo yarakwiyemera ko cyane ngo akazarabona nyene kufise umugirira jalousie ngo ni donc jewe ndamugira jalousie Rita yego niko yabivuze kunini yake wewe ku life yiwe urana ngo umuntu aguma ateraje imbere cyane abantu bakamushima ibibosire by'ibiki wewe rero ngo waramufuhiye. Reka ndakubwira ikintu kuba ateraje aje imbere simpaka ngo bibe biri kuri ekra. Gutera umuntu aje imbere si kuba ngo kwama turi mu kigari no bashaka kubutera aje imbere uri nyuma ya kamera utiyerekana iki gutera imbere ku muntu simpaka ngo yiyemere ahageze. Oya we ni we kandi aho ngeze jewe Emanuela aho ngeze jewe himungana na Rita Comedian aho ngeze jewe urabyumva aho ngeze jewe Emanuela hararenze uramusumba apana Rita Comedian gusa n'abandi aho rero nk'abandi uwo babona ko Emanuela akiri hahandi se Emanuela wawe ndi bazi. Emanuela yarahindutse ni kihe kintu wahindutse ko ubona urushije abandi? Narahinduye abagenzi kuko hayugize umugenzi akenye nawo bandanya ukene ubu etape ngezeko abagenzi baje n'abadiaspora Munjamake Rita waramuhinduye kubera no nushaka kuvuga ngo Rita naramuhinduye ahubwo Rita wambwiye ko yoba yarabwiye umuntu akubwira ko jewe namujaruza no je ntajaruza mu buzima bw'iwanje wenye naho mubaze ntajaruza ifise kuko ndakunda umuntu atera imbere uranyumva ariko nsubije ubwenge inyuma Sheri kiraza kugira abagenzi bakenya urabona ati jane tukamenana kamera none cha wibaza nk'ubuye ndagiye ndicanye n'umuntu taguha karorero nka Jane turicaranye acambwira ngurira ji ariko bisanzwe murayizi kuzimvye 120 niyunwa mu bisanzwe Emanuela anywa inzoga izimvye bwa buntu bw'ubusara bwayi sishobora ubwo n'ubuntu bw'abantu bahajya nyene ucubibona ubwo ntabwanwa Sheri sukwiyemera ngo nuko ndi imbere ya kamera no sakabare kariko kose umpamagara kumoje Emanuela ngo nguricaye bwa bubare bwa hajya na hajya mu sigiti oya nico kunda iyo wararavye rero ati jewe Rita sinomugume inyuma umuntu umengo sukuvuga ahubwo Rita yikanze ko yateye imbere aho yugura ijya company yiwe beya ijya company weho ni yiwe nayo ndabona arafise company yiwe yitwa Rita company nayo ndabona ntayuzi ho ni yiwe ntavyonzi nakubwiye ntayonzi tumara by'umuryango ni ivy'umuryango si vy'iwiwe ni ivy'umuryango eko ni ivy'umuryango numva ngo manager wewe ngo yitwa Olivier kandi Olivier ni bofre wiwe nivyo nyene byo mu muryango nico gituma muri Rita Comedian bavuga kandi ko ari umugabo wiwe oya n'umusheri wiwe oya ico ndagihana urumva rero ijya company ni umuryango si wiwe ije ni umuryango ntazotse naho ngo aguma twiyemerako umviza abantu bazonkurikirana Rita Comedian Rita ubwiwe Olivier bofre wiwe barubahana ni nawe nyene bijya biye aho ngeza nabona nukuri Rita ni nkanye nabukuba Olivier ujya manager wego acha gutuma rero jewe ngukina muri Rita Comedian si bampamagaye naragenda ariko amaze kubona ko nyene sinzi ariko
nimba ko rikirana ikiganiro cy'iwawe je nta jaruzi no mugira areke kuza ari pari oya ntazasubiye no kubivuga nimba yaharaho yo yarabivuze ntazasubiye kubivuga kuko ubuzima ndimo bwa Emmanuel bwa kera si buryazi we kandi arazaho noba naragize arazaho noba twavuye naho ngeze arazi ko mutanangana deja no kungana urumva deja wewe urumva ko amaze kwishira hejuru sishobora kubivuga imbere ya kamera ariko ikindi naco etape ngezemo je niyo kuganira n'abadiaspora umudiaspora we muvugana aba ari umudiaspora afise amahera ngaha amahera ya mbere utangurira ko nanga amahera ya mbere ntangurira ko urumva inzu ndayishura umuriyoni ure tugiye mu biharuro inzu tugete tayi urumva umwana mfise abana mfise ubarihira ku mwaka ni 1,600,000 abaye 2,600,000 tufata stock mfise abayaya n'ababoyi abayaya babiri n'ababoyi babiri aho urumva cha wibaza none no barihiki muncamake wo muntu diaspora mo vugana ku kwezi ndakoresha miliyoni 3 zitatu ku kwezi miliyoni 3 z'amarundi none umva hari umuntu utazifise ntiyo kwegeye oya abatanga nurumva ntibicarana abatanganya amataka babwire berekerera abo ba diaspora barabe ibintu vy'amamiliyoni vyawe fresh ibintu vy'amamiliyoni fresh dushira isakoshi pembeni haguruka bakurabe kwanjye no baranzi umumisi dufise mu Burundi niwe mu misi tuzotora muri 2026 mama vyuka ntubigire ibintu tatuaje nangayo iyo yaranzimvye no shaka guhaguruka ngo kubera ngo motife ngo abadiaspora harimo papa wanje iyo tatuaje bazi ni yangaye tureke ivyo abadiaspora yo ni yangaye kugira uwo mu diaspora aze yumve yuko wiyemeye tatuaje nayishize ku muriyoni umuriyoni w'amarundi niyo yonyene ufise nfise nyinshi zinga izo nazo zo ku kuboko imwe zibiri izo nazo ni zanga sefini n'izindi rero utaravuga ni zingahe zose mama vyuka nyarusaku oya jeje kumenya tataje wifitiye kugira ngo bumve yuko uvugana n'abantu bihagaze kameme uruwa mahera nyene urabona basanzwe babizi nka je papa wanje yandeze kuko papa wasuku vyaragusa papa wanje yandeze ari muri Amerika ni nawe nkiniramo muri TV yiwe ari muri Amerika ndafise mukuru wanje ndafise abakuzi mfise abantu baba diaspora gusa cyo tuma tatuaje yo miliyoni wetagukanga rega ntiyo Emilio c'est quoi c'est l'argent de poche quand même arabambere ibibazo vyose ukeneye Emilio c'est quoi ibibazo vyose ukeneye ndakwishura ibibazo byose ukeneye ibibazo byose ukeneye kubera wanzifashe neza oya nagufasha neza vraiment ryohego abakunzi bavyuka murabibona yo mbongo eza ebele twamavyuka indi muzi nizingaye hayi ani nyinshi none wewe no menya Congereza twagiye how are you I'm good no je ndazicongereza kandi cinshi hi tuvugana rero mu Congereza je nawe no kuzivya shaka sindakumara amazi turago sindakumara amazi uzi Congereza uzi Gifaransa urakizi umva kwera watangwe kumvugisha mu Kirundi mvugisha mu Kirundi mufise undi mu journalist avuga Icongereza mubwiraze mufise uvuga Igifaransa mubwiraze Igiswahili Igiswahili coco ni machira ya Igiswahili Kirundi Igifaransa Icongereza Igikongomani no eko ndazi gifurero ndaziringara kandi sinshaka ko baguma bumva ijwi giwawe kira ururimi rwose uzana umujournaliste wako eko tuzana mu Gifaransa muyaga mu Gifaransa yes nta kibazo
duhe example. Example yiki nakubajije Oya duhe example. Tubwire amajambo angahe mu Gifaransa twumve nyene ko twomuzana. Ndumusazi. Ega je ndi antistress. Ntabwo naje kuba umusazi imbere ya kamera. Mbaza. Wowe uvugana n'umuntu ivyazi. Wabonye ko ndagutsinze nta Gifaransa kuri kw'Imana. None ndakwandikira nzemanura impuzu tokwambara we ni yagute. Impuzu nto kwambara. Ufatiye ku mpuzu abantu bose bambara. Impuzu wowe uvuga ati je impuzu nta niyo noshira ku mubiri ni yagute. Sinkunda ipantaro. Kuko ipantaro iranyegeza amaguru yanje kandi amaguru yanje ni meza cyane kandi ni meza cyane. Ipantaro sindayikunda. Ipantaro ntayo wambara. No ya ntayo nkunda. Nta niyo naho z'umuntu akayigwa ntayo kwambara. Jane yarayinguri hari umugenzi wanje yitwa Jane yarayinguri. Jane yarayikunguri. Bica biranga kuyambara. Nambwiye nti nukuri merci. Ntayo no kwambara. Naciye ndayikibutura. Sefi. Inyambaro yawe ni butura. Ndakunda ibutura, ndakunda udukora. Cyangwa kumbaza ibibazo byishariho udukara. Akantu wabimirije kumpa. Ndakunda amasiri. Yashokara ntawame. Bukaro 25 December. Anniversaire yawe ni izoba ku Noel. Wavutse ku Noel. Haba hatwika man. Hageze Noel we kuri wewe n'ikindi kintu. Ndafise umugenzi rero yitwa Shadia. Bafatanye na mukuru wanje yitwa Mama Nana. Ku Noel. Baranyutu. Umva nduzura. Ukavuga ate nduzura. Ndabakunda. Mu ncamake wowe uyambarira ibintu vyerekana amaguru tu. No, ndambara ibitenge. Kandi ifise ibitenge byinshi. Aje ibitenge vyambara rya utabeshe. Dimanche. Ugiye gusenga. Ndibuka Imana. Ugiye gusenga mugabo. No masengesho. Oya reka uraja maze. Ndakubwiye apotre wanje. Ariko mu masengesho bandike commentaire. Uraja mu masengesho wewe. Benshi baranzi. Mu cumba c'amahombe. Cyane. Hehe. Ndavuga naha mu Carama. Kwa apotre ntuze ya Toma. N'umupapa ahezagiye, n'umupapa asenga cyane, n'umupapa akusengeye ikintu ciwawe kica kiza direct. Aho rero ni ho rugendo. Ndo ndamukunda cyane, ahari yumve ko ndamukunda, n'umupapa wanje nukuri. Agusengeye vraiment ikintu kigenda uko. Simuri abandi bamwegira ngo oya. Baga abantu bavugishwa mbe urabazi. Ntabwo neme aga ntabo hajyaje urugendo. Oya ujye urumva. Jewe ngiye ahantu bakagira nyabwa ni cece. Ari ahantu bavugishwa hewe. Bamusohora ngo Imana ivuze ngo ufise ivyaha. Ivyaha ibi. We nibarabikubwira. Ibi je mfise kaje kunwa kano kantu. Nta kindi cyaje mfise. Ari ibintu barabagira amasengesho ni mo njare kandagesho mpora njare. Hagize unkora ko akambira ngo ndamwate. We mvako ceceka. Kuko Imana none oya reka ndakubaza. Ego. Iyo Mana ica mu mujya twe kitonca iraninya. Oya avugisha. Oya hari ibimuciyemo kugira aze kugukosora akubwira ibintu Imana yamubwiye akubwira ibintu ariko arakubona ko ivyo byose ni ibintu bishoboka. Cyo ntigikunda. Wewe ntiwemera bakuvugira. Ndabwira ceceka. Mvako. Ni akaberero vendredi naraye nitaye mu kano kantu. Wewe uhoruza amasengesho aranyanzoka. None. Aha. Icyo cyumba cyakira Emmanuel akirago. None akavinyu none. Bavuze gutamba. Urana hari umwanya barabavuga ati dutambe tugeze mu mwanya. Naheza kigwa hama. Ibisigaye tukata. Bijya byari. Oya. Ceceka. Reka kuvuga ibintu utaje. Sheri hari ahantu ugenda gusenga ukabona ko no sininje mu by'Imana. Kuko ndatinya Imana cyane. Hariho abantu vraiment. Hariho abantu monami. Usanga ariko barekwa n'ibintu batazi.
je rero umaze kumbwira icambe kikakwita swati akavuga ati imana yavuze ngo cyakabiri kikakwita swati cyagatatu kikabaco ntaramwa niceceka ndagucecekesha uburofu hanyuma uvuga ati je imana irantumye kuri wewe ivuze ngo heba inzoga oya nk'imana ikavuga ati imana ivuze heba inzoga ubanza ukanga ubivuge waga reka ndakarwa kugira ngo ubanze imana n'ikibivuga ubunyene utarakamara imana urumva hajya ntugiye amasengesho bavuze ko ruja hagaca umuntu muri bajya abantu bavugishwa hagaca avuga ati imana iravuze heba inzoga omwejewe Emmanuel ndayinywa ku mugaragaro hariho bajya bavugishwa simvuze bose muga hari abavugamwo bake ba bantu batukisha imana ucu usanga aha ku meza yahasize ifana gwara umubimba ruri hariya hasi hari inyuma cyangwa basanga aravanga rero je mwanya nkiyinwe imana itarambuza reka ninwere mugabo natanze example nk'ubu hajya nyine mu masengesho imana ibivuze ikakubuza wowe iheba urumva imana irinze kuvuga irinze ivuga ati heba bivuze nindi ntumbe wovyemera ko imana yabivuzeho biravana nimba atanyota umva ntashe mwumva inyota ntayo mfise imana izoba yavuze ariko ntashe muhira nkongera nkumva absolute yo imana ntiyavuze yabeshe ujya muntu yari yabonye ko ikintu imana yavuze yo nkuramwe iyo nyota kugira ngo gukuramwe inyota urabyumva se kujya muntu yavugishijwe yuko imana ivuze ko ntebe inzoga yumvise umufuke ariko rero bivaye no kunyera akantu ndikagira umufuke batanze igisirimba namba ako karisone kwe naho utamba igisirimba nigasarisha gusa kaguma kakubidisha yaje ndakubona uri kuratamba ico gisirimba hajya uriterura wewe nzoguhitana twagiye baba kare masengesho arimo banera abagowe abaryoshe uko mbavize morale mba naraye nanyoye abari amasengesho yo gutwenga kwe nta munsi barakubwira ngo uhaguruke usenge ntabyo nzi n'umunsi bazontora nzoca nsohoka uzoca usohoka n'ukuri kwe nta n'ibyo womenya ntabyo nzi nzohenganye bavuze ngo urumva ngo mama Emmanuel ngo dusenge nshaka gusohoka uzoshobora kuja gusohoka umva ndi mu bakizo ngira ono dipedi fils et saint esprit badashobona kumenga atavyuze ndo muri katolika Ega basuranwengeje n'ukuri wabonye abadiaspora batangwe kundondera Yabonye banditse gute hari ugomba gutemu ugomba gutemu mama vyuka ngira nugomba gutemu tuguherekeza nyarutsa na cameraman sindamusiga tuguhereke tuge tuvyatse hashe atokombere Asa narakumva kukanyota bajaraza kukurabi nakore reka rero turangiza ikiganiro numva umenye inkuru ni nyinshi tuzozibandanya bakunzi ba VYUKAA TV mwabibonye twari kumwe na Emmanuel mwabonye nyene twayaze byinshi antistress antistress nigera unyanka bikugumemwo bikurabe ivyo biragusha ndikurya amafaranga yavyuka ari kurya amafaranga yavyuka ari kurya amafaranga aha nikiraho inosha meza kunwa ncamena cumena nikirahuri sindabasubiza mafu vyume amahera arahari kwa VYUKAA ariko numwegereje urana ndacayarondera ntibarampa n'amavyuzu urabibona ndacayarondera Emmanuel uranyijeje yego urakoze Emmanuel kuko barazi ninde umugore mwiza akorera ko gose nta n'unkurikira umugore mwiza aryosha ibintu ikirori kiryoha bavuga ngo uryosha uburyosha wale bakuzi gute banzi ku izina rya Emmanuel nyene umugore yitahuye uryosha uburyosha ubushe naho rishore azimvye no mu ntambwe uravyumva
ndakubona je nabonye ngene utambuka sibisanzwe ariko kwibaza ko naborewe shaka ego cameraman irabishino nguyo nguyo nukuri emwe ntabwoba nta n'ikibazo yifitiye cyaye abayeho nyene nta stress n'ubashonje wewe nawe jewe sinshonje kuko njya amadolari nkajya amayero kanturera ko urumva ukajya amayero amadolari nta nzarantu nta niyo nigeze utera uje imbere rwose ntuhagarara one day inshallah nzoguha ikiganiro ku telefone ndi ni muri yego sha uri kwa Trump yego no ubishaka ndashaka guha umuntu mukazogirana ikiganiro ku telefone ari kwa Trump yego umugenzi wawe n'umuhungu wa Trump n'umukobwa wa Trump yareka aho rero urabyishe rero sindavyishe umuhungu wa Trump we murazi naye ingwane rero ufise urangaya mu mavyuka umuhungu wa Trump murazi n'umukobwa wa Trump n'umugenzi wawe n'umugenzi wanje ukeneye mugabo urondera uzi icongereza pana cyangwa ngo ntacu uzotubwira wewe muzovugana tuzoza turakubwira mu kirundi umubwira byo tuvuze tuzoza turadusigurira turabashimiye bakunzi ba VYUKAA TV aho muri hose ndibaza mwateramanye natwe kandi zira ko mwaryohewe nguyo Emanuela umukeneye arahari azobitaba mugabo abadiaspora b'amadolari mwumvise dépense ziwe mwumvise ko ari umuntu nyene yihagaze nawe uracikunkumura tiha oya ngenda ashana kuri naherewe umva ari cyo kize cyo kuvuga naco cyo kuvuga hamagara mu kiganiro ngo nitabe kubera uzimvye nukuri naje ndagushimiye sukuzimba oyaye abantu mumaze gutera imbere kandi kajya karita kambabaje kaya karita none basharita none kubera iki kakubabaje kambabaje kuko Rita ntiyari kugenda aramvuga oya Rita nahora mbona Rita atarusa kwagira imyaka nagendanye na Rita sinarinzi ko afise urusa naravyumvise ko arico gituma wewe ngo ngo waciye umugirira jalousie nukuri kandi ahari hose yumve no sukuvuga kandi azobibona wenyene azobona abone ko yumve ko cyari kiganiro yumve ko mbabaye ndashavuye kuko Rita sinamugira jalousie turi muri bwa buzima bumwe kuko nta ntambuko yasize oya nta ntambuko yasize kandi umengo ni n'umubanyi wawe hajya oya ntabwo ari umubanyi wanje ari haruguru yawe uduze ku gato ni haba Rita yamuciye itoki kuri 4 numero 11 nayo mze ya company ya yiwe nagenda gwe na adresse kandi narababaye Rita huri uvyumve ndababaye sinanzi ko umunyarusaku naheruka uri umuntu ukoma induru nabijya bintu vyiwe bijya bintu mbeho bijya bintu nibiki ubivuga kuyiki naco ndabivuga kumva biranambabaje umwanya ariko arereka ibintu abantu yatetse umwanya avuga ngo yambaye ibintu none ko iki misi yose atabitwereka ngo yatetse ikinono mama nuko yabirose uwo musi none ko misi yose atabitwereka none ntafise iradi ntafise tenuze nta biganiro akora misi yose kuko atatwereka misi yose yatetse kandi ikindi naco kuba bakobwa mama vyuka nukuri reka ndakubaza ikibazo ku bakobwa abakobwa n'abamama uzubona bari mu kabare bariye ko tubona nivyo bapostinga baraposta baje mu kabare misi yose ntafise intuze kamera nafise kamera none ko iki misi yose atatwereka ivyo yariye nukuvuga ujya musi ni haba yabironse rero no ndiko ndakubaza ikibazo kubera iki misi yose none misi yose abafise kamera kubera iki misi yose adashobora kutwereka ico yariye kubera iki misi yose yarose ico kinono akaronka zijya bucucu akaronka iki byose abishira ku rubuga ariko misi yose atatwereka yariye no hari ibintu byo gusubira kandi akamaze kungera mu ako karinji akamaze kungera mu mutwe wowe numva ko abashaka kuza aratwifatira navyumve rero ko yakubabaje ndababaye yumve ko mbabaye kandi ndababaye yavuze ati je ibintu navyo nzokwigumizamo nzobimubwira Emmanuel ndababaye yumve
ti wa muntu asha ugenda uramufuhira wewe sindamufuhira kuko ntaca afise ntaca ndushije Rita mugiyo byose ari ikintu mwapfuye nta nico rero shaka kumenya kirahari okay kujyayo rya muntu yakubwiye ko je na Rita twashwanye twagize nije ntitwashwanye nta n'ikintu na kimwe ko nta n'induru yigeze ihaba ahubwo nawe urambariza ico twarapfuye amuriki none umuntu guhindura abagenzi wera guhora ko wamuhinduye ndibaza no guhindura abagenzi biravana guhindura abagenzi kandi nabyo nasanze ari byiza kuko sinari gupfa amenye ibintu by'inzoga kizimvye kandi wewe nta niwe ari gutuma uyimenya mani guha umugisha dusezerere abakunzi ba VYUKAA TV bibasezere duheze ikiganiro abakunzi ba VYUKAA TV ndabakunda ndanabubaha kandi uri umufana wa VYUKAA cyane yo ndabibutse ko ari umukiriya wacu muri VYUKAA ni umukiriya wacu vraiment barasokoza chaka makeup unsokoza yitwa Fidel wa makeup asinashizeko yitwa Jane n'umusheri wanje wiwe mama VYUKAA ndamukunda eka namwe bwe nyene wo kuri kamera no mu bisanzwe muri VYUKAA bose ndabakunda mwe mwabasheri banje mwese bye 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 VYUKAA TV